muzohora mubibona iyo turi mu bigeragezo, hari igihe bidusaba kwiga ibintu bishasha tudasanzwe dufise, kuko ikigeragezo kirarimita amakapasite yawe. Kandi ngenda kubwire yuko kenshi ikigeragezo kiradushirira karimba, ugasanga ukikirimwo hari ibintu utemerewe kandi utorohewe wahora worohewemwo. Muri ico gihe biragusaba yuko ubura umuntu mu mpwemu afise flexibility kugira ngo wemerere Imana kwiga ikintu gishasha no gutambukira mu kintu gishasha. Uwo mwanya uri kuriga gutambukira mu kintu gishasha gitandukanye nuko wari usanzwe umeze, ico gihe Imana ibiri kirajusta ibintu muri karaktere yawe, iri kirakubohora ibintu bimwe bimwe bikurimo idakeneye, kuko naho uri Paulo uri kurakorera Imana, Imana iracakeneye kugutreta no kugukuza no kukubohora.